Donge ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese babandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ngako niro muresha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Ikaze kuri mwebwe mwese mubana natwe turongeye turabahaye ikaze mwidonido ry'amakuru agezwe muri kano kanya ahakomeje kuvugwa byinshi guturuka nga mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino kw'isi. Dore ingingo nkuru turaza kwibandaho mu kiganiro cacu cuno mwanya aho tugiye kugaruka ku makuru aremere cyane akomeje kugenda aravugwa cyane ku makuru akomeza kugenda aradushikira ariko aravugwa nyine hanga mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino kw'isi. Turi kwa kabiri turi kwigenekerezo g'18 ruhuma 2025. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cyuno mwanya. Hari imitwe itatu canga imihari itatu yamaze kwishira hamwe kugira ngo igwanye ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye nkuko byakomeje kugenda biravugwa. Ibimenyesha makuru nga mu Burundi byakomeje kugenda biragaruka ku bigendanye n'inkuru ndende, inkuru ziremere cyane ziriko ziravugwa cyane kubigendanye nyine n'amakuru agendanye niyo mihari ishika muri itatu yamaze kwishira hamwe kugira ice irahangana cyangwa se ice iragwana cyangwa se irigizayo nyine cyane uyu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse n'uburongozi bw'igihugu c'u Burundi. Ibiriko biraba mu gihugu Burundi bwama buriko burakomeza nyine kwigaragaza mu ngwano zibira mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ahakomeje kugenda haravugwa n'ubundi amakuru menshi cyane agendanye niyo ntambara. Ibi kandi biraza byisukiranya ku kindi gitutu umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamarashyirwaho n'abandi babarizwa mu yindi migambwe imwe n'imwe aho bamba baramwagiriza kugira uruhara mu gutuma Uburundi buba igihugu giciritse kandi cyari igihugu kiremereye cyane nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Nkuko bikomeje kugenda biradushikira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga, benshi mu banyagihugu bariyamiriza intwaro ya CNDD-FDD aho bavuga yuko iyi ntwaro ya CNDD-FDD atakintu na kimwe iriko irageza ku Barundi nkuko byoma bigaragara. Ahangaha twotanga akarorero ku banyagihugu bamwe na bamwe botanguye kugenda baraterwa ubwoba mu bigendanye n'amatora yimirije mu Burundi agizwe n'abashinga amateka ndetse n'abagenama b'imitumba ndetse n'amakomine aho abatari abanywanyi canke abagumyabanga ba CNDD-FDD bama barotswe igitutu bavuga yuko nyine bashobora kuzojya baricwa ku muntu nyine atazajya aratora CNDD-FDD nkuko byoma bigaragara. Ibi byose birerekana ingene mu Burundi agateka kazi na muntu katubahirizwa ndetse ibigendanye n'ivyumviro by'umuntu mu bigendanye na politike bitubahirizwa. Kugeza uno mwanya iyo migwi itatu yaramaze gufata ingingo yo kwifatikanya mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba borwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Tugaruke ku yandi makuru kandi akomeje kugenda aravugwa cyane ku makuru ariko aravugwa mu Burundi ku ngwano ikomeje kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Murazi neza yuko Burundi bwayigizemo uruhara ruremereye cyane aho bwararongitseyo ibatero zishika muri 16. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho canke amakuru akomeza kugenda aradushikira akaba agaragaza ndetse aranerekana yuko nyine nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi ibikomeje kugenda bigaragara ubwabyo biteye impungenge ku rugero rudasanzwe mu nyuma y'uko umuhari wa MTSR wama ugaragaza ndetse ukanashimangira yuko witeguye guhangana ku buryo bukomeye cyane n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo, ndetse bakaba baranasabye yuko cyane ingabo z'u Burundi zozinga utwangushye zikava muri ibyo bice. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira amatwi akaba agaragaza neza yuko homaze kumenyekana ibigendanye n'amahera leta ya Kongo yoba yishyura u Burundi nkuko bikomeje kugenda biratugeraho cange nkuko amakuru akomeza kugenda arabivuga. Turagarukana ku yandi makuru menshi cyane komeje kugenda aravugwa. Nongeye kubahereza ikaze mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza nga kuri nomonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Ikaze kuri mwese mutwumviriza muri mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi, abari mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru ubutunzi canke ubudandaji, abatwumviriza muri Gitega ku mugwa mukuru wa politike, abatwumviriza kandi muri mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Mwese
turabahaye ikaze mwese turabahaye ikaze nkuko bikomeje kugenda bigaragara, kandi hari n'abandi mutwumviriza muri mu makomine n'ibindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Ikaze kandi kuri mwebwe mwese mutwumviriza muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye mu karere k'ibiyaga binini, ari mu bihugu by'abanyi, mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, abari mu gihugu cy'ubanyi ca Tanzania, Kenya, Uganda, ndetse abari muri Kongo ndetse n'ahandi mu burengero bwa Afrika, umunuko bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati. Mwese turabahaye ikaze, twongeye kwishimira kubana namwe muri uno mwanya. Abari ku mugabane w'Uburaya mwese twizere ko mumeze neza, pyo kwanditse sabone kugira ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese, reka tuyatangurire mu Burundi ahakomeje kuvugwa intambara zishobora gukomeza kwadukira ndetse no gukomera mu nyuma y'uko n'ingwano bari kubaragwana mu buseruko bwa Kongo nyine isa niyamaze kugendera hagarara. Birasa naho ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bugeremowe mu nyuma y'iko rero umuhari wa Red Tabara usanzwe uragwanya Burundi bwabwo utabworoheye ku rugero rudasanzwe, ndetse hakaba ariko haribonekeza impfu z'abasirikare benshi b'Abarundi bagiye bararungikwa mu bice bimwe na bimwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubu noneho amakuru akomeza kugenda aravuga yuko rero imihari itatu y'inyeshamba nyine y'Abarundi yihuje ngo igwanye ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Benshi baravuze yuko ibiriko birabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bishobora kuzaduka nga mu Burundi. Nyuma y'uko Burundi nabwo rero bwama bugaragaramo ibibazo biremere cyane bishingiye ku moko, aho biboneka yuko imihari imwe n'imwe isanzwe ubugwanya ubutegetsi bwa Gitega ishobora kuzofatira urugero ku byabaye ku muhari wa MTSR no bagafata ingingo yo gutanguza ingwano ku rugero remere cyane nga mu Burundi. Ibi ni by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ubwo yagiranaga ibiganiro n'abayoboye n'abahagarariye ibihugu byabo cyangwa abadiplomate nga mu Burundi n'abarongoye imiryango imwe n'imwe, aho yarabifurizaga umwaka mushasha 2025, maze agaca aramenyesha yuko iyi ngwano irabera muri Kongo ishobora kuzoduka mu Burundi. Bivugwa ko kandi ubutegetsi bwa Gitega bufise amakenga yuko umuhari wa MTSR ushobora kuzifatikanya na Red Tabara mu ngingo yo kugira ngo bagwanye Burundi canke bagwihorereho. Umuhari witwaje ibigwanisho wa FRB Abarundi waratangaje ko wihurije hamwe na UPL ndetse n'uwitwa UPF kugira ngo igwanye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi. Umuvugizi wa FRB Abarundi Major Mugisha Jab yarasobanuye ko iki cyemezo cyofatiwe rero mu nama yarahurije iyi mihari y'inyeshamba muri komine Musingati intara ya Bubanza ni kwigenekerezo g16 Ruhuhuma 2025. Major Mugisha kandi yaranasobanuye ko iri huriro ryarafashe izina rishya rero rya FBL Abarundi kandi ngo ririteguriye gukora ibishoboka kugira ngo rigwanye ubutegetsi bw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibi biraboneka yuko nyine bofatiye akarorero nyine kubiriko birabera muri Kongo, aho biboneka yuko kwishyira hamwe ari byo byozanye imbaraga nyinshi cyane. Murabyibuka ubwo MTSR rero yabashaga kwihuza na AFC cyangwa se umuhari w'abagwanyi ndetse na politike bya Colonel Nanga, ibyabereye muri hoteli ya Serena nyine mu gisagara ca Nairobi muri Kenya, ibyanakuruye amatati maremare cyane hagati y'igihugu ca Kongo ndetse n'igihugu ca Kenya, ariko bikaza kurangira ngira ngo abantu benshi mwarabonye ingene byotanze umusaruro hagati muri izo ngwano, ibikomeje gutuma abanyekongo benshi bashimangira ko bariko barabohogwa. Abarundi benshi rero nabo bariko barasabwa kwiyunga kuri iri huriro rishasha mu rwego rwo kugira ngo bigoboteye nyine intwaro ya CNDD-FDD. Yaragize ati FBL Abarundi irashimangira yuko yiteguriye guhangana n'ibibazo byose irwanya CNDD-FDD kugira ngo ibohorere igihugu cacu kiri mu bibazo biremere cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda agaragara cyangwa se nk'uko bikomeza kugenda biradushikira. Mu bibazo yarasobanuye
yuko Uburundi bufise birimo rero ubukungu bwabyo bukomeje guhungabana ku rugero rudasanzwe ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bukomeje kubiba rero amacakubiri n'urwango mu Barundi bukanifatanya n'umuhari w'iterabwoba wa FDLR urimo gutegura genocide igambiriye guhitana abatutsi haba mu karere kose muri Kongo mu Burundi ndetse abo bashimangira ko rero bashobora kuzogaruka mu Rwanda. Icyakora u Rwanda ruvuga yuko ataho bomenera mu nyuma y'uko u Rwanda rushimangira ko goshize ingamba ziremereye cyane z'ubwirinzi ku mipaka imwe n'imwe. FLB kandi Abarundi niyo yigambye igitero cyaragabwe ku birindiro by'ingabo z'u Burundi muri komini Mabayi intara ya Cibitoki mu gushingwa kwa 2019 kiciyemo abasirikare bashika muri 38 abarenga ijana baburirwa irengero nk'uko bigaragara. Ngira ngo abantu benshi baravyibuka ibyabaye. Icyo gihe hari kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa11 muri 2019 umuhari nyine uharanira impinduramatwara mu Burundi FLB Abarundi warigambye icyo gitero cyaragabwe nyine kwigenekerezo ry'17 ugushyingo ku birindiro by'ingabo z'u Burundi bikagwamo rero abasoda b'Abarundi barugwa muri 38 mu itagazo wageneye Abarundi ndetse n'umuryango mpuzamakungu. Uyu muhari waravuze ko ari we rero wagabye iki gitero. Abatanga buhamya bavuga yuko kandi cyari gikomeye cyane ndetse hari benshi bagikomerekeyemo ndetse abandi baca barabugwa irengero. Waragize uti umuhari wa FLB Abarundi uramenyesha Abarundi n'amahanga ko rero ko ari wo wateye ibirindiro byari Imabayi Marura byarimo rero abasirikare ba FDM 112 intera hamwe 30 imbonera kure 18 bose hamwe rero bakaba bari 116 harapfuye 38 harakomereka 4 18 bararokotse nawe rero ababuze ni 100. Ingabo zacu ziri mu gihugu hagati nkuko byama bigaragara. Mu gusobanura impamvu z'icyo gitero uyu mugwi waravuze ko kandi barabonye ko Perezida Nkurunziza ndetse n'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD nyine bishe amamerero yose ya demokarasi abanyagihugu b'u Burundi bakesha amasezerano ya Arusha mu gihugu cyo Tanzania yarasinywe muri 2000 nkuko byoma bigaragara. Ko wabonye umunyagitugu Nkurunziza rero yarashenye ubumwe bw'Abarundi arakoresheje politike y'ivangura kutubahiriza agateka kazi na muntu kwanga kwicara ku meza y'ibiganiro. Itangazo ryarakomezaga rigira riti FLB Abarundi irahamagarira abaturage bose kwisigikira ibizeza kurwanya ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza kugeza habonetse ukwibohora kuzuye. FLB Abarundi kandi ivuga yuko ko hari ingabo za leta zabisunze muri uru rugamba rwo gukuraho rero ingoma ya Nkurunziza. Uyu muhari kandi warubuye imbonera kure nkuko bikomeza kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda bigaragara. Polisi abasirikare n'Abarundi kwitanu waraburiye imbonera kure polisi ndetse n'abasirikare b'Abarundi kwitandukanya n'ingoma ya Nkurunziza yica abanyagihugu bitaba ibyo ngibyo rero bakazirengera ingaruka nkuko bigaragara. Nyuma y'icyo gitero umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi muri icyo gihe yari Majoro Emmanuel Gahongano yarumvikanye mu bamenyesha makuru iravuga yuko abagwanyi barateye baturutse mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga icyo gihe mushikiranganje Olivier Nduhungire ajerwe iby'imigendanire n'amakungu uno mwanya nyine icyo gihe yaratangaje ko atari ubwambira Burundi bushinjije u Rwanda ibintu bidafise rero urushinge na rugero. Iryo ni itangazo ryaragaragaye muri icyo gihe ubwo uyu muhari nyine wongeraga ko wagabaga ibitero biremere cyane nga mu Burundi. Gushika uno mwanya abatari bakeya bongeye kwibuka ibigendanye n'icyo gitero ndetse gushika uno mwanya bariyamiriza yuko nyine mu Burundi hashobora kuza kwaduka ingwano iremere cyane nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Witegereje neza kandi ibiriko biravugwa ndetse n'ibiko birategurwa mu Burundi biraboneka yuko rero Evariste Ndayishimiye ashobora kuzokorerwa ikudeta
agafata canke agatembagazwa ku butegetsi canke biriko birashikira umunywanyi wiwe nyine Perezida Felix Tshisekedi akaba ari byo nawe bizomushikira nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga ku mbuga ngurukana bumenyi. Abanyagihugu b'abarundi bariyamiriza ibara ririko rirakogwa mu bigendanye no kunyuruza abantu, kwibasira abo mu bwoko bumwe ndetse n'ibindi bimwe na bimwe bisa n'ibyo ngibyo. Iri tangazo rirasotse ry'uyu muhari nyene rimenyesha yuko bagiye gutangura bushasha ingwano zo gusenya ndetse no kurimbura CNDD-FDD mu gihe Rweditabara irasanzwe ikorera muri Kivu y'Amajyepfo nyene nayo isanzwe iragwanya ubutegetsi bwa Gitega, ku buryo rero aba bashobora kongera bakihuza bishobora kubyara andi matata aremereye cyane, ku buryo ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bushobora kuzohura n'akaga karemereye cyane. Tukiri no kuri zino ngwano hamaze kumenyekana amayira Tshisekedi yaba yarahaye Evariste Ndayishimiye kugira ngo yohereze abasirikare be muri RDC, aho bivugwa yuko nyine hamaze kurungikwayo ibatayo zishika muri 16 nkuko amakuru yo maradushikira. Icakora ku rundi ruhande Uburundi buravugwa cyane ko bwa bukomeje gutakariza abasoda benshi muri no ngwano, aho bivugwa yuko ibitaro bya gisirikare biri mu Kamenge nga mu gisagara ca Bujumbura byabikomeje kuzurirana inkomere, aho ndetse n'amafrigo yo mu makampi amwe namwe ya gisirikare yo mayuzuye ibiziga by'abasoda b'abarundi bariko baragwa muri no ngwano. Umwe mu bagwariye muri ibi bitaro bya gisirikare mu Kamenge utarashimye yuko rero dutangaza imyidondoro yiwe kumva z'umutekano wiwe, yaravuze yuko ku munsi mu Burundi hashingurwa ibiziga 5 by'abasoda b'abarundi. Ibi biratuma abanyagihugu b'abarundi nyene barasaba yuko nyene barasaba Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi General Prime Niyongabo yuko botanga inyishu kubigendanye no kuba batari ko baratanga akaroro ndetse n'inyishu kubigendanye n'abasoda b'abarundi bari ko baragwa muri izo ngwano, ndetse bakaba bari ko baranasaba yuko nyine Burundi bwotanguza ikigandaro mu rwego rwo kugira ngo batangure barunamira aba basoda bari ko baragwa muri izo ntambara. Intambara irakomeje kubica bigacika mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hagati y'umwari wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho gushika uno mwanya harimo n'abandi basoda bamwe na bamwe. Yaratiye ingwano yaratumye amasezerano ya Perezida Tshisekedi wa RDC ndetse na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avugisha benshi, aho igisirikare cy'igihugu kiwe cyarinjiye muri iyi ntambara gufasha icya Kinshasa kurwanya umwari wa M23 ariko kigatsindwa ku buryo buremereye cyane. Amakuru avuga yuko ubwo umwari wa M23 wigaruriraga ikibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo, abasoda b'abarundi baharugwa muri batayo zishika muri 4 bari bacungereye icyo kibuga cy'indege. Biravuga ko ari abasoda bari hagati y'ibihumbi 2,600 n'ibihumbi 3,500. Ibihugu byombi byaragiranye amasezerano y'ibanga ajyanye n'ubufatakanye mu bya gisoda. Aya amasezerano kandi yari agamije gushyira ingabo z'u Burundi mu ntara Kivu ya ruguru kugira ngo zifashe iza RDC zizwi nka FARDC gwashya umuhari wa M23. Tshisekedi yemeye gutanga inkunga igizwe n'amahera ndetse n'ibikoresho by'intambara kugira ngo ingabo z'u Burundi zikomeze uru rugamba. Kuva ingabo z'u Burundi zagera mu burasirazuba bw'icyo gihugu rero ca RDC harabaye impinduka zikomeye cyane z'urugamba. Kimwe cyo zari zinafise intego yo kumaraho kandi M23 ariko ikomeza kuzirusha imbaraga, binatuma izi ngabo z'u Burundi zitakarizwa icyizere, kuko rero icyo gihe umubarire w'ingabo z'u Burundi zaragwaga ku rugamba waragiye urushaho rero nyine kugenda urazamuka, ibyateje impagarara mu gihugu cy'u Burundi ndetse nubwo hatigeze haratangazwa ibitigiri bya nyabyo by'abasoda b'abarundi baguye muri no ngwano. Abarundi benshi bama biyamiriza iryo bara ndetse bakavuga yuko ari akamaramaza. Binyuze muri ayo masezerano Perezida Tshisekedi yarahaye Evariste Ndayishimiye imiliyoni 5 z'amadolari y'amanyamerika nk'ishimwe. Perezida Felix Tshisekedi yaragombaga guha kandi buri musirikare w'u Burundi ubarizwa muri RDC amayera ahwanye n'amadolari harabwa mu 5,000, ariko ibi byaje kugaragara ko rero atageze ku basirikare, kuko bivugwa ko ayo mahera yajaga kwa Evariste Ndayishimiye ubwe ndetse n'abandi bo hafi ye nyine bake, naho rero abasirikare
gisirikare bagakomeza guhembwa ayo bahembwaga n'ubundi bari ngaha mu Burundi. Nyamara kandi Evariste Ndayishimiye yari yarizeye ko rero ingabo ze zizagera ku ntego mu buryo rero bworoshe, ariko kandi byaraje kumugaragarira ko rero bitari byoroshe kugwanya uyu muhari wa M23, ndetse kandi na nyuma yaho ingabo z'u Burundi zitsinzwe muri Kivu ya ruguru byarabaye ngombwa ko zoherezwa no muri Kivu y'amajyepfo. None nawe M23 iriko irazikubita kubi cane, irakomeza kwagura ibirindiro byazo, ndetse umuvugizi wa M23 mu bya politike bwana Lawrence Kanyuka araherutse gushira ahabona itangazo risaba ingabo z'u Burundi kuva ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu batari boraswaho. Nyuma yaho kandi abonye yuko ingabo ze zitari gutsinda urugamba nk'uko yarabyiteze, yigiriye inama yo kuvana ingabo ze muri RDC kubera amasezerano yaragiranye na Tshisekedi, ndetse n'inyungu yagiye abikuramo byaramubereye ikibazo kuzivanayo. Binavuga ko kandi ibi byarateje n'umwuka mubi hagati y'u Burundi ahanini n'abategetsi muri iki gihugu. Kuri ubwo rero nyine amasezerano y'igisirikare hagati ya Perezida Tshisekedi ndetse na mugenzi wiwe Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yaragize uruhara rukomeye cyane mu gukomeza intambara burasirazuba bwa RDC, gusa yaragamije guhashya uyu muhari, ariko kandi bigenda uko bitari byitezwe. Ingabo z'u Burundi n'iza RDC canke za Kongo Kinshasa zihura n'akaga gakomeye cyane mu gutsindwa no gukoza isoni abakuru b'ibihugu byabo. Bwana Tshisekedi yama avuga yuko adateze na rimwe kuzoganira n'ubundi n'uyu muhari wa M23, avuga yuko uyu muhari utabaho ahubwo ari u Rwanda rwishe muri uwo muhari nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu ngubu abatari bakeya kandi biganjemo abategetsi bagiye batandukanye haba mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi bama bavuga yuko Kongo ikwiriye gufata ingingo yo kuganira n'uyu muhari wa M23, ariko kandi uyu muhari wa M23 uvuga yuko udateze na rimwe nyine kuzokomeza kwinginga, ukavuga yuko witeguriye gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo ubashe kuba wogarukana n'ubundi amahoro n'umutekano mu bice bimwe na bimwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Kugeza ubu ngubu kandi umubare wa M23 waramaze gutangaza neza yuko imipaka imwe n'imwe cyane cyane ibyambi bihuza u Rwanda ndetse na Kongo, haba kuri Bukavu ndetse na Goma, bigiye gutangura gukora amasaha 28 kuri 28. Ibyo ku ruhande rwa Tshisekedi agifise ibyo bice bitari bihari gushika ubu ngubu nyine ibice birimo Kivu y'amajyepfo, birimo za Bukavu n'ibindi bice bimwe na bimwe byose biko biragenzurwa n'umuhari wa M23. Harakomeje kwibazwa niba Evariste Ndayishimiye yaranze gufata ingingo yo kuvana abasoda biwe nyine ngaha muri Kivu y'amajyepfo cyangwa se aho bari muri urugamba, cyangwa se ashobora gukomeza nyine kubahagumisha. Icyakora umubare wa M23 waramusabye yuko bakwiriye kuhava, bitaba ibyo bagatangura kugabwaho ibitero biremere cyane. Bashimire abadukurikira bakumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Twongere kugaruka mu kanya turabira hamwe ibindi bikomeje kugenda biravugwa. Mukomeze kumererwa neza cyane.